mu nyuma y'amatora yabaye mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika bivugwa ko yatsinzwe n'uwitwa Joe Biden mu biharuro vy'imfatakibanza, bamwe n'abandi mu banyepolitike bagize ico babivugako. Kefa Nibizi mukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri Ndadaye yagize ico ashikiriza inyuma y'ayo matora, kandi ibitari bike mu vyaranze ayo matora arabishima. Kefa Nibizi: murakoze cyane, nivyo twarakwirikiranye cyane ayo matora yabaye mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Ico twabonye nuko n'amatora yabayemwo impari nyinshi bariko bariyamamaza, ariko kandi yabaye amahoro n'umutekano, nubwo ahatareke twagiye turabona ibintu vy'imyerekano, ariko iwabo bisanzwe ari ibintu bisanzwe vyoroshwa n'amategeko, kandi vyinshi muri ivyo vyabaye ata bintu vyinshi vyo birapfa. Ikindi nuko twabonye ivyavuye mu matora vyaje bisa n'ivyatevye, mugabo icadutangaje nuko hariho warasanzwe arongoye igihugu yemeza yuko yibwe amatora. Mu bindi bihugu twaratugira abantu bagira ubwoba bavuga ngo bibwe n'abari ku butegetsi, mugabo cabaho igitangaza tubonye ko uwari ku butegetsi ari bavuga yuko yibwe amatora, n'uwo bahiganwa atarasanzwe ari ku butegetsi. Tukabona yuko ari nk'ingendo kumbura isa n'iyari isanzwe iboneka mu mikorere y'uwo mukuru w'igihugu, aho asanga hariho kumbure ingendo zimwe zimwe ico gihugu cari kigeze ko yaza arahindagura, haba mu migenderanire canke ingene afata abandi bantu bavuye mu bindi bihugu. Urabona yuko imvuga akoresha, inyifato akoresha idasa niyo twari tumenyereye ku bandi bakuru b'ibihugu b'ico gihugu. Naho rero tubona yuko ari guhakana rwose vyavuye mu matora, ariko kandi igikuru nuko biriko vyakozwe naho nyene amahoro n'umutekano, ata ruhagarara rwabayeho. Rimwe rimwe twibaza mbere yuko ari vya bindi vy'imvuga ya politike, umuntu yatsinzwe arondera ingene yokwepa canke yovaho, mwaguma yerekana ko umenga yari agifise inguvu. Kumbura umuntu yorindira gato tukaraba iyo biherera. Ego arategekanya no kwitura ubutungane, muravye mubona ko umenga bisa nkuko hari ico bizohava bitanga? Ivyo vyotugora gushikiriza. Urumva n'amatora yabaye atariho turi ku rubuga ngo tubone ingene ivyo guharura amatora biriko biragenda, canke umuntu abazi n'ingene ivy'ubutungane bwaho bikora. Ico tuzi gusa nuko nk'irya sentare ntahinyuzwa yabo igizwe n'abantu ntihenze ndwi, uyu munsi umenga igwiriyemwo cane abantu bafise imyumvire y'umugambwe iwe bashika 6 kuri 7, ariko twibaza yuko turavye aho ivya demokrasi n'ubwigenge bw'ubutungane bugeze uyu munsi, nibaza ko ata kinini bizohindura, ko twarabonye n'abandi bantu basanzwe bari ku ruhande rw'iwe nk'aho arongoye igihugu ca Amerika George Bush, nawe nyene avuga yuko akeza uwatsinze, ko asaba ko uwatsinzwe yokwemera akareka kuza gutesha umwanya abantu, yongera asubiza imizireke demokrasi muri iki gihugu. Twe twibaza yuko ari imvugo isanzwe, ko narabonye banashaka n'ubujeje mu migenderanire yiwe yarasohoye Twitter hari nko ku munsi w'ejo avuga yuko nawe nyene atemera ivyavuye mu matora, mugabo ivyo navyo birumvikana ko ubujeje mu migenderanire y'umukuru w'igihugu ategerezwa kuvuga ururimi rumwe n'umukuru w'igihugu wiwe. Twibaza yuko twebwe turiko turabikurikirana, nibaza ko ata kintu kinini kizohinduka ku vyashikirijwe bivuye mu matora. Twe tubona yuko ushobora kuzava atsinda ari umukuru w'igihugu yatowe Joe Biden yatanzwe n'umugambi wa Demokrate. Tufate ko ari we nyene azotsinda, sentare ni bayitura bazemeza Joe Biden, hanyuma mu migenderanire n'ibindi bihugu cyane cyane n'Ubushinwa bahora bakorana urudandazwa na Amerika, ariko byasa nk'ibitariko bigenda neza. Mubona hari icizere ko ibijanye n'imigenderanire cyane cyane vyerekeye urudandaza n'ibindi bihugu hari kizohava gica gihinduka? Bisanzwe bizwi cyane mu mikorere y'abarya perezida bo muri Amerika,
yuko aba bantu b'aba républicain n'abantu muri bw'ifaransa bita aba conservateur, abantu usanga bagendera ku mahame ya kera, bashira imbere cyane gose ivyerekeye ubukomezi bw'igihugu cabo, birengagije imigenderanire myiza n'ayandi makungu. Vyamye bigaragara cyane yuko aba perezida b'abademokrate bakunda gushira imbere cyane ibintu vy'imigenderanire, ivyo kwita ivy'agatakazi na muntu, haba mu gihugu iwabo no mu bindi bihugu. Twibaza yuko rero muri rusangi imigenderanire igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cari gifise gisangiye n'ibindi bihugu, na cane cane nk'uko mwari mubivuze, ishobora kugenda neza bivanye n'ingene hazohava hakajaho umwidegemvyo, gutezura mu vyerekeye imigenderanire mibi yari hagati y'ivyo bihugu. Tubaza yuko rero bishobora ico bifashije, haba hagati y'Ubushinwa reka mbere no hagati y'ibindi bihugu, ko murazi yuko umukuru w'igihugu yahora Trump n'ubaki ariko atatsinze, yari yaravuye nko mu masezerano yo muri Paris yashira imbere ivyerekeye gucungera ibidukikije. Murazi yuko hariho ingingo yari yarafashe zo kubuza abantu bavuye mu bihugu bitari bike vyo rimwe abarabu cane cane kutinjira muri Amerika vyoroshe. Mwarumvise cyangwa mwarabona ingene afata abirabure bari muri ico gihugu canke bifuza kucinjiramwo. Ivyo vyose ni ibintu tubaza yuko bishobora kutezukirwa mu vyerekeye imigenderanire, kandi umuntu abiravye neza umenga ntihigeze na rimwe agendera igihugu na kimwe co muri Afrika. Vyumvikana yuko ivyerekeye imigenderanire n'amakungu na cane cane nk'ibihugu vyo muri Afrika ata inyungu n'imwe yabishirako. Ariko ku rundi ruhande umuntu ashobora kwiyumvira yuko hariho ibintu abanyepolitiki bamwe bamwe bibaza bati hari ibihugu vyo hanze bikunda kwivanga mu mibereho y'ibindi bihugu, kumbure bamwe bavyita kwivanga, abandi bakavyita kurondera ko agatakazi mu ntwari bereye vyokomezwa muri ico gihugu. Ku butegetsi bwa Trump rero ivyerekeye kwivanga kwa Amerika mu mapolitike y'ibindi bihugu vyaragabanutse cane, kuko ntiyabishazemwo inguvu nyinshi. Ico naco rero ku butegetsi bushasha gishobora kugaruka, kumbure kikagira ingaruka nziza, aho bazoba bariko bagomba guhagararira ko gatakazi na muntu n'intwari bereye. Ku rundi ruhande gashobora no kugira ingaruka mbi, aho bosanga kumbure bagomba kuburagiza amareta atayemereye inyungu zabo. Kumbure ico naco nico kwirikiranira hafi mu vyerekeye imigenderanire y'ibihugu. Kuri ico sinovuga ngo mutera kama, ariko mutera kama kumure uko mubona vyogenda, ubwo usanga abatandukanye uko mubona vyogenda mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu. Nivyo bwa mbere ho igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusanzwe dufitanye imigenderanire, kuko murazi yuko hariho umambasaderi w'u Burundi ari muri ico gihugu, hakabaho n'umambasaderi w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hano mu gihugu cacu, kandi turahurira cane mu mashirahamwe akomakomeye, na cane cane nk'iri ishirahamwe mpuzamakungu ONU na rya rindi ry'agatakazi na muntu. Ico twifuza nuko umukuru w'igihugu mushasha aje yoshira imbere kugirana imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, na cane cane ifatiye ku nyungu z'ivyo bihugu vyose. No kuvuga nk'Uburundi bukagira ico bukuye mu migenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko naco nyene ico gico gikuye mu migenderanire. Nk'amanama duhuriramwo nk'izi nama nkuru ya ONU, inama nkuru ya ONU ijejwe agatakazi na muntu, twifuza yuko abaserukira igihugu ca ONU boza barasoma neza ibintu biri mu Burundi uko bimeze, kumbure ntihabeho gufatira kuri nyabahururu, bagazana intererano no gushigikira ibikorwa vyiza biriko bitera bije imbere. Ariko kandi hari n'ico nabo kibura navyo n'ibisanzwe yuko umuntu umusangisha hamwe canke amubanye ashobora gutanga inkebuzo mu vyerekeye ingene igihugu ikicaye kiriko kirakora. Mu ncamake twifuza yuko habaho ihinduka mu vyerekeye imigenderanire n'amakungu, n'ingene ico gihugu cari kimaze iminsi gifata ibihugu bimwe bimwe, na cane cane ibihugu vya Afrika, aho bamenga
abantu bo muri Afrika s'abantu bujuje ivyangombwa vy'ubuntu bagashishikara bafatwa nk'abantu haba abariyo abifuza kujayo eka mbere no mu bindi migenderanire ya politike n'ivyo butunzi